ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi tuyatangurire ku ngingo nkuru arizo zikurikira. Umugwi ujejwe gutegura rusansuma nkuru werekanye aho ugejeje ico gikorwa kuri uyu wa kabiri ugutondesha ibisagara by'igihugu akaba ari imwe mu ntambamyi uwo mugwi uvuga ko ufise naho ngo izo ntambamyi ziriko ziratorerwa umuti. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rukana ya kabiri ni muri komine Rugombo, aho turavuga abanyagihugu bo mu bwoko w'abatwa bavuga ko babayeho mu buzima bugoye, bagasaba ubushikiranganje bujeje gufatana mu nda kubagarukira ko hagati aho buramatari w'intara ya Cibitoke Karame Bizoza we abahamagarira kuja hamwe n'abandi mu makoperative kugira bashobore kwiteza imbere. Mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Ugutondesha aho ibisagara biri vy'igihugu ni imwe mu ntambamyi umugwi uriko urategura rusansuma nkuru y'igihugu uvuga ko ufise. Ibi bakaba vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ubuhinga muri uwo mugwi ni mu ruganda rwateguwe rwo gusigura aho uwo mugwi ugejeje ibikorwa vyo kwitegurira iyo rusansuma nkuru. Umunyamabanga ntayegayezwa wewe ashikiriza ko izo ntambamyi ziriko ziratorerwa umuti. Ni nkuru tubaza Jean de Dieu Irakoze. Abatorokanya n'abakoresha ibiharuro mfatirwa ko bahuriye mu rugandi Bujumbura rwo kumenyesha aho imyiteguro ya rusansuma nkuru iriko irategurwa mu Burundi igeze. Umuyobozi w'ubuhinga mu mugwi ujeje rusansuma avuga ko ibikorwa vyinshi vy'ibanze bimaze gukorwa harimo ibikoresho vya nkenerwa, naho biruko avuga ko hakiri intambamyi nyinshi kugira igikorwa nyezina kibe harimwo gutondesha aho ibisagara biri. Turagerageza kuraba ibintu byose twari dufise turabitosora, hariho n'ivyo twongeyemwo, hariho n'ivyo twagiye turaraba yuko koko byari bikwiye turabihinyanyura neza. Hariho intambamyi ijanye no kuba dufise imitumba n'ubucimbiri ku rugero rushemeye. Hariho kandi n'ivyo twita mu bisagara, aho usanga tutamenya mbega igisagara kigarukira hehe. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ikigega cya leta ashimangira akamaro k'ico gikorwa, arahumuriza ko zimwe mu ntambamyi zizotorega umuti vuba. Afin de préparer la cartographie, kugira rutegura ishusho yo mu buhinga bwa none, umugwi mpuzabisata uriko urakora kugira izo mbibe zimenyekane gushika ku rwego rw'umutumba. Uwo mugwi ugizwe n'abakozi bakuru bo mu mugwi ujeje gutunganya rusansuma bo mu kigo kijeje gukurikirana ibihe Ijebu, hamwe no mu gisata kiraba ivyigwirirana ry'abantu. Mu kiringo ca vuba naho ubushikiranganje bujeje inyubako buzotangura kwerekana imbibe z'ibisagara kugira berekane uburinganire bw'aho ibisagara bica, ibizotuma ibiharuro mfatirwako vyo mu bisagara no mu mitumba biboneka. Kubw'uwo muyobozi w'ubuhinga, inguvu zose ziriko zirakoreshwa kugira ico gikorwa kizokogwe mu kiringo cyatekanijwe kuri rusansuma nkuru ku mugabane wa Afrika, ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2024. Tubandanye nano makuru. Burundi ngo burafise intara kama zitandukanye zituma abanyagihugu bashobora kurima ibifungurwa bisabwa n'amategeko. Ibi ni byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi. Ni ku munsi wa kabiri w'ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'indongozi. Naho biruko ariko uwo mushikiranganje akavuga ko hakiri intambamyi nyinshi harimwo igwirirana ry'abantu, kurima utaruhurira amatongo n'izindi zituma ndetse umwimbu utaboneka ku buryo bukwiriye. Ni nkuru tubaza Lidi Gahimbare.
Mu kiganiro cyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi Sanctus Niragira, umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere hamwe n'umushinga amateka Joki Chantal Nkurunziza atwara umugujejwe ivy'uburimyi mu nama nshinga amateka, abo bose bagarutse ahanini kubikenewe kugira ngo hashobore guhingurwa ibifungurwa ngira kamaro bikwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo abantu bafungure neza. Umushikiranganje w'uburimyi akaba yerekanye ko Uburundi bufite intara kama zituma abantu barima ibiterwa bitandukanye gutyo bakaronka ibifungurwa bikwije ibisabwa. Ikindi naco ngo nukurima imbuto zirobanuye kandi zimbuka n'ingoga. Yerekanye kandi ko mu Burundi barima ibihe bitatu A na B na C ibituma haboneka umwimbu ibihe byose. Nubwo biruka ariko intambamyizo zituma abantu bataronka ibifungurwa bikwije ni nyinshi. Mushikiranganje agaruka kwigurirana ry'abantu ukurima amatongo umuntu adahindura atakuraza ibituma amatongo atimbuka. Ariko kuri ivyo mushikiranganje w'uburimyi akaba avuga ko abantu bakwiye kurima ibiterwa bivamwo ibifungurwa ngira kamaro. Umushikiranganje w'ubudandaji nawe akaba yamenyesheje ko muri uko gutunganya ibifungurwa bifise akamaro ariko harashingwa amahinguriro mato mato kugira ngo ahingure umwimbu. Ariko nubwo biruko ikigo kijejwe gusuzuma ubuzirakanege bw'ibifungurwa BBN ko kirafise ingorane z'ubuhinga kugira ngo bapime ko ibifungurwa bikwije akanovera. Muri iryo huriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'indongozi mutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yakiriye mugenzi we wa Nigeria kakaba kabaye akaryo ko gusabikanya ku buhinga bw'igihugu ca Nigeria gikoresha kugira ngo bashobore kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi. Tubandanye nano makuru. Ingingo iherutse gufatwa na banki nkuru y'igihugu irekurira abanyagihugu gutora mu mafaranga mva makungu nyene amafaranga baba barungikiwe mu mabanki ngo ni ingingo nziza. Iyi rero ngo ikaba ishobora gutuma abanyamitahe baba abo mu gihugu canke abo mu makungu bashobora kuzana imitahe mu gihugu. Ibi bikaba bisigurwa na Prosper Niyoboke akaba ari umwarimu muri za kaminuza yanonosoye ibijanye n'ubutunzi. Akarusho nakahe akarusho nivyo bikorwa muzoja mubona ko bigiye kukorwa vyoroherejwe bisa n'ivyoroherejwe nk'ushaka gutuma ari nk'imodoka canke ikindi kintu cyo cyose muzobona ko ari akarusho kabaye hama n'ibiciro vyari vyaraduze ku bintu bimwe canke n'ibindi muzobona ko ari akandi karusho kasuze ko haba kandi ugasanga ari nk'imodoka numva ngo zeze ku miliyoni 30 yanakorotse igihe ku miliyoni 15 18 nko kujya kwa mbere bivuye ku iyo ngingo taruvuga ngo amafaranga bacibatiro yaje mu gihugu hama ni n'uburyo bwo korohereza abashobora kuzana amafaranga hama n'uburyo bwo gutunganya amasoko ku buryo abantu bumva ko barekuriwe boroherejwe mu gukora ibikorwa vyabo bya misi yose byaba by'iterambere byaba byo kudukuza imitahe ibikorwa vy'amashira mutandukanye uko nyene we usanga biroroshe. Hama hari n'abanyamitano babwira ko mu kuzana imitahe yabo byari kugora kumvikana dufate nk'ingingo mukuru w'igihugu yavuze ati agiye kugurira abanyamitahe agiye gushiraho ivyankenerwa kugira abanyamitahe baze iyo isoko ibumeze kujya kuko benshi bari guhesha kwera aca bumva ko menga barazanye amafaranga ariko gusubira inyuma cyangwa gukora biyaguye cyangwa kugira umuhora urengana byasa n'ibintu bitoroshe. Mbere n'abanyamahanga bazoba bashatse kuza ngaha cyangwa amashira mu mato mato yafise imigambi ashaka gushikira ngaha arashobora kugira ukunywana hagati y'umugambi muto yo ngana umugambi wo hantu hama bakamenya ngene borohereze baronkana amafaranga avuye kuri iryo shira hamwe konti iryo shira makaza kuri konti yishira mu ryo ngaha hama igakora ibikenewe ari byo barangura ari byo bakoresha mu kwagura gushikana gukareza ubwenge cyangwa hana hanu bumenyi cyangwa guteza imbere imigambi y'abakiri bato y'abajene. Ivyiza nimba nk'ibanki nkuru y'igihugu canke byo no kwita byo bakoresha mu gukurikirane uko buryo amafaranga karakoresha marundi cyangwa abanyamahanga boheza bakamenya abari muri amasoko nayahe amashira mu gakora amashira hamwe akorera atakora mu bifuri amashira hamwe atanga ikori hama kurikiranwa bagashira ivyankenerwa birashobora kurikiranwa hama tukamenya umurindi tukamenya n'urugezo mu mafaranga umuco w'amafaranga yo bayinjiye kanaka nimba amayero nimba amadolari tukamenya n'ahantu cyane abavuye n'abanyamitari ko yakoresha ivyo nivyo heza bigatuma gusahiriza ko leta iheze igakurikirana ivyo bikorwa hama ikakora inyungu nayo n'ibiciye mu makori bakoresha ubwo buryo butandukanye
nico cizo novuga n'ahandi akarusho karimo. Turabandanya nano makuru ngo hagiye gutangura umugambi wo kwimba amabuye mu ntara ya Gitega ishirahamwe rizorangura ico gikorwa ngo rikazoca rihingura amakaro muri ayo mabuye bikaba bishikirizwa na Prosper Ntawugwamiye umunyamabanga mukuru wa leta bikaba vyigiwe mu nama shikiranganji yakoranye mu ndwi irangiye. Umugambi wo kwimba amabuye mu karere ka Kibuye muri komine Bukirasazi muri Mwaro Mavuvu muri komine Makebuko na Mwaro Mavuvu muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega kugira ngo ishirahamwe East African Drilling and Granite yahinguremwo amakaro n'ayandi mabuye yo gushariza. Uwo mugambi nawe washikirijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka. Mu mugambi wayo mu kugwiza amahinguriro leta y'u Burundi irashigikira ikoreshwa ry'ubutunzi kama na cane n'abanyamitahe b'abarundi. Ni muri yo ntumbero ishirahamwe East African Drilling and Granite ryateguye umugambi wo guhingura amabuye yo mu Burundi rikayakoramwo amakaro n'ayandi mabuye yo gushariza. Mu mwanya wa mbere iryo shirahamwe rizohingura amabuye ari mu karere ka Kibuye muri komine Bukirasazi n'Imwaro Mavuvu muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega. Uwo mugambi ufise amahirwe yo kuzoba urangurwa n'abahinga b'abarundi bize ubwo buhinga mu bihugu biteye imbere muri ubwo buhinga. Iryo shirahamwe ryarasavye uburenganzira bwo kwimba ayo mabuye yisunza amategeko ahari. Uwo mugambi uzogirira akamaro ku gihugu nko muri ibi bikurikira: kuriha amakori n'amatagisi yisunzwe amategeko agenga ivy'ubutare n'ayagenga amakori, kuriha ibice 40% imbere yo kuriha ikori ku mahera yinjiye, guha akazi abantu 131 mu ntango y'uwo mugambi, kugabanya ibirangurirwa hanze y'igihugu, kwinjiza amahera y'agaciro avuye mu ishogwa ry'amakaro hanze y'igihugu no guterera mu bikorwa by'iterambere rusangi. Uwo mugambi uri mu ntumbero ya leta mu bijanye no guha agaciro ubutunzi kama kandi uzogira akamaro mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Uwo mugambi ugiye mu ngiro uzotuma atamakaro asubira kuva hanze y'igihugu, uburyo bwahora bukoreshwa bukore ibindi nkenegwa. Inama shikiranganje maze guca hirya no hino uwo mugambi yasanze ushemeye kandi ukwiye gushigikirwa. Hazoca hashingwa umugwi ugizwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka, ubw'ikigega ca leta, ubw'ubudandaji, ubw'inyubako, ubw'ibidukikije kugira ngo uzofashe nyene umugambi kuhinyanyura neza mu bice vyawo vyose. Abanyagihugu b'abatwa bo ku mutumba wa Rukana ya kabiri ni muri komine Rugombo intara ya Cibitoke baridoga ko babayeho mu buzima bubi ndetse bakavuga ko bituma n'abana babo bidakunda ko baja mu mashure, bagasaba ubushikiranganje bujeje gufatana mu nda kubagarukira ko buramatari wa Cibitoke Kagame Bizoza we abahamagarira kuja mu makoperative co kimwe n'abandi bashobore kwiteza imbere bareke no gusegerereza. Mihaye Kanyange: tubayeho nabi ntitugira icyo tutamira, abandi barubakiwe twebwe n'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo kuri uwo mutumba wa Rukana bavuga ko babayeho mu buzima bubi. Bimwe mu byo bashikiriza ni nk'amazu babayemwo eka no kutagira aho barima. Turamerewe nabi ngaha, ntacyo dufashwa, tubayeho nabi, tuba mu nzu z'ingondano, abandi barapokera ntituronka, turabayeho nabi n'ukuri, tumerewe nabi rwose. Baratanze imirima iyo mu Ruseno mugwa batwa, ariko iyo mirima iguma irima abantu tutazi, kandi iyo mirima yahawe abasangwa butaka. Ndasonze, ndamerewe nabi, singira n'inzu mbamwo, ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa, ntitugira icyo tutamira, abana baraza ku isuri mugabo nta myambaro bagira. Ikindi abo basangwa butaka bavuga nuko ngo babaserukira batabagendera ngo bumve ibibazo bafise, bagasaba gufashwa. Tuhabaye nabi n'abategetsi ntibatwitaho. Natwe nuko twakubakirwa ntabandi, natwe tukafashwa, imfasanyo yaboneka tukafashwa ntabandi, mugabe kiri imbere bofisa
dusaba yuko babambura ko twubakira murabona aho turi ibintu tumerewe neza twobasaba imfasanyo botuzanira natwe tukamererwa neza nk'abandi. Ku bibazo vy'abo banyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Rukana, Karem Bizoza arongoye intara ya Cibitoke abahamagarira kuja hamwe n'abandi. Ikibazo nuko ubu ngo abantu bashaka kwikorana bonye nawe tugezaho abantu bose bakorera hamwe. Aho batwa bavuga yuko barenga batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi. Hariho ihuriro ry'abatwa nibarije mu kugira ngo nicyo cyose kiratanzwe gitangwe muri iryo huriro baraba bo bahaye nabasigaye mugabo ari umuntu mubo ngo bazohora bahakana kabiragoye urumva ko abo batwa nabo nibumve ko batigezwa kuja hamwe n'abandi kugira ngo habonetse imfashanyo ibafashirize hamwe. Abo basangwa butaka bagasabwa kutaja baragurisha utwo baronse. Hano rero duce turangiriza hano makuru twari twabateguriye uno munsi mwizina cy'abagenzi Angel kandi abashimire kubona amafasha kanya ko kuyakurikira shimire kandi nyene n'abagenzi Angel bafashije kuyatororokanya ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.